muronke muri BMBC inzu mujanye kandi ihuye n'uburyo mufise. Twumvise ko abagura cane cane ayo mazu menshi ari abarundi baba hanze y'igihugu, ariho hamwe twita muri diaspora. BGF irashobora nabo nyene kubafata mu mugongo. Kandi kubera BGF yiteguriye cyane gufata mu mugongo abo bantu baba muri diaspora, yarashizeho n'uburyo bworohereza abarundi bataba ngaha gukurikirana amakonte yabo. Yarashizeho na cyane cyane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, internet banking, aho umuntu ashobora gukurikirana bitamugoye konte yiwe naho yoba ari mu gihugu ca kure. Ku badashobora gukoresha internet banking, BGF yaravyorosheje cyane, yarazanye ico bita BGF mobile, ariyo banki ngendanwa. Umuntu arakurikirana konte yiwe kuri telefone yiwe. Mu gihe rero uri mu mahanga bamwifuza kugira amatransaction biva kuri konte yanyu mushira kuri BMBC canke biva kuri konte yanyu mukora n'ibindi bintu, ivyo bintu vyose birashoboka kuri iyo mihora ibiri duhejeje kubashikiriza. Nk'uko nabivuze, turanezerewe cyane kubona turi ngaha, kandi turanezerewe cyane kubona turiko ni partenariat dufitaniye na BMBC. Twashaka mu kurangiza gutera intege ishirahamwe BMBC n'abanywanyi bayo, tubasabira gutera imbere gusumba, mubandanye muja imbere. Natwe turabemereye yuko turi ngaha ku bwanyu. BGF ku bwanyu niho turi BMBC. BGF niho turi banywanyi ba BMBC. BGF niho turi bantu muri diaspora mushaka kugura amazu ngaha mu Burundi muciye kuri BMBC. BGF niho turi banywanyi bacu canke abandi bantu bose mwifuza kugura amazu biciye muri BMBC, naho mwoba muba ngaha mu Burundi. Turafise ukuntu dutunganya ibikorwa nabivuze kare, kugira ngo umuntu wese asange ashobora kugura yaba parcelle babitubwiye canke yaba inzu, eka no kubaka. Murashobora kuba mwaguze parcelle hanyuma mukaba mukeneye kubaka. Ivyo bintu byose turabishoboye. Nimwatwitura tuzobatega amatwi, hanyuma tuzobereka ukuntu bigenda mu bukerebutsi no mu bunyarutsi budasanzwe. Rero turifurije iterambere cyane mwebwe, natwe twongera tuvuga ati ku bwanyu niho turi. Ngibi ku bwanyu.